Ndabahaye mwiriwe mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bari abo hejuru mikaratusi, Yesu nashimwe. Hari n'abandi bari hakurya y'ibarabara mu bibingo, ndababona, Yesu nashimwe. Turanezerewe cyane kuba hano hantu. Amazina tuzi ko ari mu gatabo kandi tukamenya ko ari Muramvya. Naho Satani yarwanye intambara nyinshi cyane ngo ibintu ntibigende neza, ariko turazi neza ko Imana iri kumwe natwe. Kandi hari ikintu kimwe kinyemeza ko Yesu ari hano. Nico gituma uko vyogenda kose Yesu turi kumwe, ari kumwe namwe, kandi yifuza kutugirira neza twese. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Ijambo ngomba ko tuvugana, abakozi b'Imana dukunda kuvuga ngo ni ijambo ritoya ariko agashikana na nimugoroba rimwe ritoya ritarahera. Ariko ijambo ngomba ko tuvugana canke duhagararako ni ijambo rivuga ngo igituma dukora. Igituma dukora. Nagomba umbwire uwo muri kumwe ari gihe bayasinziriye ati tugomba tuvugana igituma dukora. Igituma tuduga imisozi, igituma tumanuka, igituma turuha, igituma bamwe bagenda ijoro, igituma abandi barikesha, turiko turakora, dukorera Imana. Mbega ni igiki? Haleluya. Ndifuriza umugisha umuntu wese yagize ico akora ngo kino gikorane gikoranire hano hantu, uhoraho Imana murabe giza. Umuntu wese yoba yazanye n'akagati gatoya ko yariko arakora, bwiriwe mwicaranye ati nimba hari ico wakoze, Yesu aguhezagire. Na jewe nakoze naho ndi umushitsi, naje nakoze, nuwe muri kumwe yakoze. Ngomba rero tuvugane igituma dukora. Ubundi bwo twobireka kuko twarihanye ivyaha. Twategerezwa guca turorera ko inzamba ivuga tukajayo. None siko? None ko twihanye ivyaha nitwari guca turorera. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana igice ca 19. Dusome harya ku murongo w'indwi. Mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 19 n'umurongo w'indwi. Ijambo tuvugana navuze ko duhagararako ni igituma dukora. Turasoma. Tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Yesu nahabwe icubahiro. Tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse. Hejeje guca ubukwe, kandi hari abantu numvise bemerewe kugenda muri burya bukwe kandi hajya ngira barajya mbe ino murajya yo
abantu baroyeyo bararya indya z'umubiri. Natwe abantu basigaye hano turiko turarya, siko none? Turya indya z'impwemu. N'abarya bagiye kurya indya z'umubiri baragaruka bongere barye, kandi natwe ntitwabironka turarya. Yesu nahabwe icubahiro. Ariko ijambo rivuga ngo unezerwe uhimbagwe kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse. Kandi ubu bukwe turabwiteze kandi ndabwifuza, kandi n'aba bakozi b'Imana barabwifuza, kandi n'abari abakozi b'Imana barabwifuza, kandi n'abari bari mu bibingo hejuru y'ibarabara barabwifuza, kandi n'aba bari hano kuri kino kibuga barabwifuza. Yesu abahe gutaha ubukwe. Haleluya. Mugabo rero kandi yahawe kwambara. Naha rero tugomba turabe, yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Mbe nizo Igikorane nizo, ariko nizo zirera ntimuzifate nabi. Mwagize neza cyane kuza mwambaye impuzu zera. Abantu bambaye impuzu zera Yesu abahezagire. Nuwashize ku gitambara cera gusa Yesu amuhezagire. Impuzu yera iravugwa hano muri Bibiliya. Mugabo aha bambaye impuzu za bleu nituronka ahantu vyanditse. Ariko nabonye Yesu abahezagire. Hano rero ngo bahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa vyo kugororoka vy'abera. Yesu nahabwe icubahiro. Izi mpuzu rero tuvuga zanditswe hano si impuzu z'abantu bapfiriye bamwe bihanira ku mfiro. Oya, ni impuzu z'abantu bakoze ibikorwa, ni impuzu z'abantu bamaze igihe barondera abandi, ni impuzu z'abantu bikoreye bino byatsi bakazana bino biti, n'abantu baguze aya mahema, n'abantu bateguye kino kibuga, n'abantu barushe. Yesu arababikiye umwambaro mu bikorwa mwakoze. Muri iyi minsi birashoboka ko abantu bakubona ko mbega ujya muntu ariko akuriye, abandi bakavuga ngo ariko aronona, mbere mukagomba kubipfa n'umugabo, abandi bakagomba kubipfa n'abagore, abandi bakabuza abana, kuko biracacanganye. Ariko amaraka abwirwa ngo mu gihe kiza niho bizomenyekana abakoreye Imana n'abatayikoreye. Nagomba ndakubwire ngo kora, ukorera Imana ugifise uburyo, ukirimwo mwemwe y'abazima, ukorera Imana bigishoboka kugenda, ukorera Imana bigishoboka gusohora ijwi, ukorera Imana bigishoboka kuko buhava bwira atawugishobora gukora. Kora, 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 kora. Hari vyiza Imana ateguriye abantu bo mu gatabo, kandi ivyo ndababwira ntimwibaze ngo nejo canke hirya yejo. Bamwe uyu munsi barakugwa ku gisuzuguriro.
sindabazi ariko hari abo Imana yashize mu isezerano. Wewe wakoze, wewe wakoze, wewe wakoze. Imana igomba ibiraguhimira gutyo. Imana igomba ibiragutera akayabagu. Imana igomba ibirakwereka ibitarahishurwa. Ariko uyu munsi Imana ikorohereze imibabaro yawe. Aha hantu ntabwo nari bwahagarare, ntabwo nari bwahagarare. Igituma ndababwira ati Yesu arabafitiye imigabo myiza. Nabonye mpagaze ukunyene mugabo, nabonye pastori wa hano, jewe nariko ndasigura ntasoma ibice, nkavuga amajambo y'Imana ntasoma ibice. Nabonye pastori wacu azana na hariya, pastori wa hano, Yesu amuhezagire. Imana yamugize speaker, yamugize kinyamajwi, yamugize wo kubashikiriza amajambo meza y'ubugingo. Yesu amuhezagire. Navuze amajambo y'Imana vy'ukuri, je sinarinzi kuvuga ijambo cy'Imana. Uyu munsi n'imiburiburi nko mu saa 3 y'ijoro tugomba turyame, ariko uyu munsi oya, mugabo nabonye mpagaze ndaba hariya nyene, muga pastori nawe numva ariko asemerera azana na hariya avuga ngo ivyo avuze soma hanaka, nkavuga ibindi nawe akavuga ngo ivyo avuze soma hanaka, nkavuga ibindi nawe akavuga ngo soma hanaka. Amajambo naya ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi ibikorwa vyawe harimo umwambaro. Shishikara ukore, rwana intambara nziza, ushike kugushikira umwambaro wawe wateguriwe. Nagomba dusome mu vyakozwe igitabo candikiwe, icete ca mbere candikiwe ishengero ry'Igikorane, igice ca 3. Ndakunda Imana, integuro yayo ni nziza. Mwahabonye? Dusome. Umuyaga nawo nyene ino uri kurakora, ntugire ngo turasoma mu izina rya Yesu. Icete ca mbere candikiwe ishengero ry'Ikorinto, igice ca 3 n'umurongo wa 12. Ariko uwo mushinge umuntu niyawubakisha ko inzahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa c'umuntu wese kizoseruka. Wa munsi uzogiserura kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese uwo murimo uzokigeza ico kirimwo. Igikorwa c'umuntu ico yubatse kuri uwo mushinge nicarama azohabwa ingero. Igikorwa c'umuntu nicasha azobura ingero. Yamara ubwiwe azokira, ariko nk'uwokowe mu muriro. Yesu nahabwe icubahiro. Naciye nibaza, murumva yuko ijambo ritubwiye ngo bamwe ibikorwa vyabo bizosha. Ijambo rivuze ngo bazoca bagirane, bazoca bajahe mu muriro.
mwebwe abimbere ijambo rivuze ngo ibikorwa byabo bizosha bazoca bajahe. Nimwavyumvise rero ngomba nsome mwumvirize umuntu wese antize cabereye mwagize nimugira uku ngomba mvuge aka kantu mukumvirize neza ku murongo wa 15 igikorwa cy'umuntu nicasha azobura ingero yamara ubwiwe azokira ariko nk'uwokowe mu muriro ariko urumva azoja mu muriro azojahe kandi ibikorwa vyahiye. None muriko murumva igituma dukora, muriko murumva abakozi b'Imana batama, muriko murumva igituma umuntu akora ijoro n'umurango. Ibikorwa vyacu twakoze nivyarama. Yewe mukore kuwa muntu muri kumwe ati ibikorwa wakoze nivyarama, nivyarama. Yo abakozi b'Imana ibikorwa mwakoze nivyarama. Pastori wacu ibikorwa wakoze nivyarama, uzohabwa ingero. Haleluya. Namwebwe ibikorwa mwakoze nivyarama, muzohabwa ingero. Kuri uwo rero, kuri uwo mushinge ngo birashoboka ko abantu bashobora kubakisha ko ibishakashaka. Mbega n'ibishakashaka birabaho biva muki? Mu mavoka, mu masaka. Ibishakashaka biva mu masaka. Hageze rero gukorera Imana ucuzana ibishakashaka. Ibishakashaka ucuzanira umukozi w'Imana ati jewe ishanwa giwanje ngiri siko nguwo munsi uzohishuranwa n'umuriro, ibikorwa by'intege nke byose bizosha. Abantu batanze ikigira 10 mu ntege nke kizosha, abantu batanze amashikanwa mu ntege nke azosha, abantu bakoze bidodomba bizosha. Imana ikurinde ibikorwa byawe ntibishe. Igituma dukora nukugira ngo tuze duseruke twambaye impuzu zera derere zivuye muki mu bikorwa twakoze. Nkunda gutanga akarorero nka jewe ugaca ufata n'uwundi mukozi w'Imana muri mwebwe yatanguye kera ariko arasaza, hanyuma ugaca ufata ibikorwa byacu ukabipima. Iyo abavyopimwe n'abantu vyobagoye bo bimaze kwigihe. Mugaba Imana hari amamashini nyabwonko abantu bakoze. Ayo mamashine urashobora kuyabaza amaprograma canke ikintu cyose cyakozwe ukakibika muri yo, hanyuma ukakibaza ati mbega uvuga amaki kuri iki kintu, igacikuzanira. Imana yoyo irusha ivyo cane. Ivyo wakoze byose utidodomba yarabibitse, n'ivyo wakoze widodomba yarabibitse. Murazi igituma yarabibitse byose kugira ngo shira amazinda bizohira imbere yawe. Uzobona ivyo wakoze mukuri wewe nyene, wongera ubona n'ivyo wakoze mu bugororosi, uca uvuga uti Imana uragororotse kandi urera cane. Igituma dukora. Dusome dutere turangiza. Cete cha kabiri imbere gatoya 8 muri igicete cha kabiri cha Bikorino 8. Kuko abantu benshi bibaza ngo gukora ngo nukuzana amafaranga menshi.
Imana irazi abo yahaye menshi irabazi. Hewe yemwe Imana irazi ico yakubikije. Abo yahaye menshi irabazi. Bamwe basukuma wiki irabazi. Bamwe bavyuka bavuga ngo uduhe ivyo kurya dukwiranye uyu munsi irabazi. N'abantu bafise amasitoke y'ingano n'amasaka irabazi. Abantu bimbuye ibiraya bakavyimbira kuzimu bazoza bararya ikiro kimwe kimwe gushika aya mezi yose ahere irabazi. Abantu banyegeje ubutunzi bwabo mu kuzimu abandi mu makonte irabazi. Abantu baburara. Ariko Imana afise ingene bigenza. Uno munsi ntuburara. Uyu munsi ntuburara. Abo nabo nyene irabazi. Abantu barya kwipigu Imana irabazi. Dusome hano ku murongo wa mbere. Rantunga umuyaga wari wasubiyemwo ivyo nazinguruye. Bene data, turabamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'Imakedoniya yagiriwe, bakigeragezwa n'amarushwa menshi. Umunezero wabo wakabura rugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhera vyarushirije kuzana ubutunzi bw'ivy'ubuntu bwabo. Ku bwabo batanze nk'uko bashoboye, ndabibashingira intahe, kandi barushirije n'ivyo bashoboye. Bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo wakabura rugero. Umunezero wabo wakabura rugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhera vyarushirije kuzana ubutunzi bw'ivy'ubuntu bwabo. Imana nihabwe icyubahiro. Erega abora barakorera Imana, erega abakene barakorera Imana, n'abatunzi barakorera Imana, kuko muri rino rembo n'ukubandana. Yesu nahabwe icyubahiro. Ubundi mutunzi yaraje ahantu hamwe bariko barakora ibikorwa vy'Imana, acabwira ishengero ngo ndasavye ngo iki kintu ngo ndagikore, ngo ishengero ngo rireke, ngo ndabatabare. Ishengero toya, kora uko ushoboye, natwebwe turakora uko dushoboye. Yesu nahabwe icyubahiro. Niyagira ububanyaga, niyagira ubahenda, mwese mubandanire muri iryo rembo, kuko twese dukorera umwambaro utazoshira. Abandi bavuze igikorwa baca baraba umutunzi wicaranye ngo kora. Yego nivyo arakora, mugabo ivyo akoze ntibija kw'izina ry'iwawe. Oya, akora kw'izina ry'iwiwe, akora vyinshi akazohembwa vyinshi. Reka dusozerere hano byashuwe Yohana 22, duce turangiriza aho nyene ku murongo wa 12. Ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyagizene yakoze. Ndaza vuba. Erega naje kugerera bihanye. Oya, naje kugerera abakijijwe. Iri jambo rivuga ngo ndaza vuba kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze.
ehe ndaza vuba kugira ngo ngerere umuntu wese kandi ngo aje afise iki aje afise iki. Aha rero turabandana, abarongozi bacu turabandana, abavuga butumwa tukabandana, abaririmbyi tukabandana, ishengero tukabandana, umuntu wese agakora nkuko ashoboye. Igituma dukora nukugira ngo tuze tugeregwe ingero ikwiranye n'ibyo twakoze. Ndagomba nsengera umuntu ariko adendebukirwa, ndagomba nsengera umuntu yumva ariko araruha, ndagomba nsengera umuntu ageze ahantu avuga ati ibi bintu nivyo abantu baronsa amahera. Oya, hamwe n'ubworo bwabo butagira iyo buhera, n'ubukene bwabo butagira izina, ngo umuntu wese akora nkuko ashoboye. Haguruka tugusengere. Hari iki Imana igukorera. Imana ntigabitanya ngo yibagira ibikorwa wakoze. Ndagomba tugusengere, ngomba tugusengere kugira ngo umugoroba ukubera umugoroba w'impemburo. Tera intambuko ushike hano, abakozi b'Imana bongere babasengere, mwongere mugira intege, muduge imisozi ntimuruhe, mumanuke ntimuruhe, mugira inyota yo gusiganwa, muduge mumanuke. Umuntu wese tera intambuko mushikino. Numva no babwira ngo mutere intambuko mushikino, mupfume muhagarara hano imbere, abakozi b'Imana babazenguke. Iri jambo nababwiye kuri umugoroba rivuga ngo igituma dukora, ngo umuntu ibikorwa byiwe n'ivyasha azobura ingero. Nimwidodombe, nimunanigwe. Yesu arazi ubutame bwawe, Yesu arazi uburuhe bwawe, Yesu arazi ubukene bwawe, Yesu arazi ubworo bwawe. Komeza usiganwe ubandane. Bandana mubandanira ubwami bwo mwijuru. Bandana